Akunzi ba CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushima Mana, nje imbere yawe ngushimira ukuntu waduhaye agaciro gakomeye, waduhaye Mwami Imana ubasha gushingura karimbi kose umwasi yashingiye abana b'Imana. None ndasenga nsaba Mwami ngo abantu bose bazokumvira ijambo bahishurirwe, bamenye ko ububasha n'ubushobozi bwakuzuye mu bapfuye butabusubiranye mu ijuru, ariko wabusigiye abakwizera, kandi ubwo ababukoresheje ijuru rirumva kandi rigakora. Data ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wanje senze gutyo, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo Ingo turirire Abacu, Umwansi ariko Aratwiba. Haleluya. Abantu b'Imana ntitunyugwe canke ibintu tubire kuko, ariko dusemerere, turire, duhamagara ijuru ritabare. Ibitariko biragenda neza tubibwira Imana kuko irabitwemerera. Gusabira abandi, gusengera abandi, gusaba Imana ngo itunganye ibidatunganye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice c'9, turasoma kuva ku murongo w'17 dushikane ku murongo wa 22. Uku ni kuwuhoraho nyine ingabo avuze: mwitegereze ivyo, muhamagare abagore bazi kuvuza induru, mutume ku bagore babizi cane kugira ngo baze banyaruke batangure kuborogera ivyacu, kugira ngo amaso yacu acundugurute amosozi, amazi yisuke ava mu bigohe vyacu. Kuko ijwi ry'amaborogo ryumvikana i Siyoni riti: ewe kuntu tugeseye, turateterewe cane, kuko twirukanywe mu gihugu cacu, kandi basambuye inzu zacu. Yemwe bagore, nimwumve ijambo ry'Uhoraho, amatwi yanyu yumvirize ijambo ryo mu kanwa kiwe. Mwigisha abakobwa banyu kuboroga, umugore wese yigishe umubanyi wiwe gucura intimba, kuko urupfu rwuriye rugaca mu madirisha yacu, rukinjira no mu mazu yacu meza, rukaririka abana bari hanze n'abasore bari mu mayira. Vuga uti uku ni kuwuhoraho havuze: imivyimba y'abantu izokwandagara nk'amase ku misozi, izogwa nk'isasira inyuma y'umwimbuzi atawo kuyegeranya. Amen amen. Murumva yuko ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya, kuko nawe ijambo kuje k'uyu munsi. Ibiriko birabwirwa Yeremiya wumve ko biriko bibwirwa wewe. Ego iri jambo ryariko ribwirwa bari, ariko natwe kubera twizeye Imana, iri jambo ririko riratubwira, ririko riradukebura ngo turabe bitagenda, ari mu gihugu, ari mu ishengero, ari mu kibano, ibiriko biraba bitari vyiza, ntubirabisha amaso ngo uvyirengagize, ariko biragusaba ngo ubishire mu mutima, ubitware nk'utwaye inda. Aho uri hose wamusemere, wamuwibutsa Imana, wamubwira Imana ibitagenda. Kuko abantu b'Imana agenda amaze kubona ko abantu benshi iyo baguwe neza ibiri hirya bitaberekeye. Ariko nagira nkubwire ngo umuntu w'Imana ubundi ibitagenda byari bikwiye kumuraza adasinziriye, ibitagenda byari kuba umutwaro atwaye ahaja hose. Haleluya haleluya. Ngaha rero Yeremiya Imana yamubwiye ngo agende abwire abagore. Kubera iki habwirwa abagore? Habwirwa abagore, burya umugore niwe yikorera burya umutwaro w'urugo. Umugore iyo igihugu kitarimwe amahoro, burya umugore bimuzanira ingaruka nyinshi, kuko arabura icagaburira abana,
arabura umuti yo umwana agwaye, arabura ingene agura ibintu bitunga umuryango wiwe, kuko ni wewe bibazwa, ni wewe bisabwa. Umuvyeyi ni watwarinda, ni wazigise. Iyo abana bariko barapfa, iyo abana bariko baja mu bintu bimeze nabi, ubundi umuvyeyi yarakwiye kubabara, kuko ni wewe ufatanya n'Imana kurema. Haleluya. Ni wewe ufatanya n'Imana. Byari bikwiye kukurada ishinga ukababazwa n'ibibabaza Imana, kuko Imana irababara ibona abana bayo babayeho nabi. Rero nawe nk'umuvyeyi byari bikwiye kukubuza amahoro. Ngo ukuri kuhoraho nyene ngabavuze ngo mwitegereze ivyo, muhamagara abagore bazi kuvuza induru, abagore bazi gusenga, abagore bazi kurira, kuko Imana amarira y'umuvyeyi Imana irayitwararika. Imana ntishobora kwirengagiza amarira y'umuvyeyi. Haleluya. Ngo mutume ku bagore bazi babizi cyane, kugira ngo baze banyaruke batangure kuborogera ibyacu, kugira ngo amaso yabo acundugutemwo amosozi, ngo amazi yisuke ava mu bigohe byacu. Ngo bahamagara abagore bazi kurira, bazi gusenga, bazi gutakambira Imana, bazi kubembereza Imana. Kandi umugore wese yarakwiye kubimenya. Umugore wese yarakwiye kubimenya, yarakwiye kuba umusenzi, kuko abagore bikoreye byinshi, abagore bagejwe byinshi. Iyo abana bapfa bibaza umugore gusumba umugabo. Hariho umuntu akubwira ngo nk'iyo umuntu yakoroye inda, ngo ntaco, ngo nta muntu yari bwavemo. Umuvyeyi ni wo mubwira ibyo. Umuvyeyi yamaze kwakira ubuzima muri we. Niyo yari ndikorotse, umuvyeyi arababara. Umuvyeyi arababara. Canke akabiba gapfuye ngo ntaco, ngo kari gatoya, nta gato. We yari yamaze kwakira ubuzima. Imana yari yamuhaye ubuzima. Umugore rero ubundi abakwiye kubabazwa n'akadetaye kose k'ubuzima katariko kagenda neza. N'ubu ukwiye kubasinda bibazwa. Ubu ukwiye gusengera igihugu, ukwiye gusengera imiryango, ukwiye gusengera ibitariko biragenda neza. Ibiriko biraba mu gihugu, ibiriko biraba mu ishengero, ibiriko biraba mu kibano cyawe, byari bikwiye kukubera umutwaro, ukavuga ngo Imana sindyama ntakubariye, uborogera Imana. Amarira y'abavyeyi yabaye menshi imbere y'Imana, Imana yihuta gukora. Nico gituma batumye ko abagore, kuko umugore ari sensible ku bintu bitagenda. Umutima w'umugore ubundi uragutse, ibitagenda byose byinjira muri uwo mutima. Hama iyo ugiye kubisuka imbere y'Imana, Imana ikumva cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko ijwi ry'amaborogo ryumvikana i Siyoni riti, ehe kuntu tugeseye. Turateterewe cyane, kuko twirukanywe mu gihugu cacu, kandi basambuye inzu zacu. Ego ntiwirukanywe mu gihugu, ariko mu gihugu hari ibitagenda. Mbega ivyo bitagenda wowe bifata gute? Uvuga ngo ni leta ibiraba, ubishira kuri CANAAN, ariko birakuraba ko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihugu kitabayemwe amahoro, nawe nta mahoro ugira. Igihugu atamugisha uriho, nawe ntawugira. Rero nk'umumama uteza gusengera igihugu, ugira umwete wo gusengera, ugira umwete wo kurira ibitagenda. Urabizi, nta nivyo ndavuga, urabizi, urabibona ibitagenda, urabizi. Ibyo ukeneye ko Imana ihindura, urabizi, kugira ngo igihugu n'abakibamwo baba amahoro, urabizi. Ibyo rero nahawe ugutakambira Imana. Ega hariho abantu bakubwira ngo mwebwe musenga, ngo nimuhaguruke musengera ibi. Mbega udasenga nini? Gusenga ni vya buri muntu wese. Gusenga n'ubuzima. Kurya udashobora kuba udafungura, niko udashobora kuba udasenga. Ega hari abantu Imana ibona ikabona bagenda barapfuye, ikabona atari abantu. Imana yabwiye Adamu na Eva ngo nimwajya kuri iki giti, ngo nta kabuza muzopfa. Kandi barapfuye. Mbega bapfuye he? Bapfuye mu mpwemu. Bapfuye mu mpwemu. Kandi umuntu apfuye mu mpwemu
ega abapfuye, kuko umuntu ni mpwemu, abapfuye nyene nta cyabatandukaniye n'igikoko kigendagenda, ntaho bitaniye. Ikidutandukanya navyo nuko ari mpwemu y'ubugingo, mpwemu y'Imana iba muri twebwe, nico kidutandukanya. None atayirimwo umva bitaniye, kuko n'igikoko kigizwe n'umubiri n'umusha kirawufise, ariko yakubiza impwemu y'Imana muri co. Imana idutabare. Urumva ngo kuko ijwi ry'amaborogo ryumvikana Isiyoni. Urumva amaborogo arahari, amagogo arahari, amaganya arahari mu bantu, ibyago ni byinshi, intambara ni ziri hose, ibintu bimeze nabi. Rero nk'abamama turenze amaso n'iki gihugu cyacu, tuyarenze n'ahandi bitagera, tubwira Imana ngo Mana tabara, Mana duhindurire, Mana hagarika ibyago, tanga amahoro, tanga ituze mw'isi, tanga amahoro mu babanyi. Ibintu bitameze neza byari bikwiye kukuraza itiro. Abantu benshi birimita kuri bo, kubibegereye, kubabe, hari utarenza n'inzu yiwe gusa, hari utarenza n'inzu yiwe, hari umugore cyangwa umugabo wiwe n'abana, birakwiye. Ariko Imana ivuga ngo turenze na dusohoke, duhamagara ijuru kubitagenda. Haleluya. Wewe bagore nimwumve ijambo ry'Uhoraho, amatwi yanyu yumviriza ijambo ryo mu kanwa kiwe. Mwigisha abakobwa banyu kuboroga, umugore wese yigishe umubanyi wiwe gucuna intimba. Mwavyumvise? Hamagara, toza abana banyu gusenga, toza abakobwa banyu kuboroga. Nababwiye umugore yikoreye byinshi, rero ntadoshobora kuvyikorera atatojwe gusenga, atatojwe. Niba abantu usanga bazita kavuga ngo wapi ibi nabyo nshoboye, ariko ubundi ntiwateza guranirwa, kuko umwami yavuze ngo nikoreze imitwaro ndayikorera. Rero toza abakobwa banyu gusenga, toza abakobwa banyu kuboroga, kandi mubigishe gusengera, ntibasengere ibiberekeye gusa, ariko barenze n'inyuma, basengere n'ibiri inyuma y'urugo rwabo, kuko navyo birakuraba. Haleluya. Ngo kuko urupfu rwuriye rugaca mu madirisha yacu, rukinjira no mu nzu yacu meza, rukaririka abana bari hanze n'abasore bari mu mayira. Mwabyumvise? Rega icago cajega abantu b'Imana n'ukuri kirinjira kigatora abo gishaka. Yari ibintu ndaba nkavuga Mana kubera iki biriko bigenda uko? Nuko tutaboroga bikwiye, nuko tugenda uko dushaka, nuko dukora ibyo tugomba twebwe, ariko ntidukora ubugombe bw'Imana. Hama ikiza kikinjira atacimira, kubera twahaye icicaro umwasi akaba ari waganza. Ariko haganje umwami, amahoro yoboneka, umugisha woboneka. Ibyiza Imana yarabiteguye ku muntu uwo ari we wese, ariko dushikirwa n'amarushwa kubera twayikwegeye. Imana ntiyigeze itakaza ikibanza cyane. Imana urukundo rwayo ruracahari, imbabazi zayo ziracahari, ukugira neza kw'Imana kuracahari, ariko twahisemwo gukora nabi, twahisemwo ibibi. Umwasi akinjira uko agomba, agakora ibyo ashaka, atacamira. Ngo vuga uti uko ni ko waravuze, imivyimba y'abantu izokwandagara nk'amasi ku misozi, izogwa nk'isasira inyuma y'umwimbuzi atawukwiyegeranya. Mwavyumvise? Ibyago ni byinshi, ntawe uguhumuriza ahari, ariko ijambo ry'Imana ryakubwiye we nanje ngo dusemerere, twigishe n'abandi gusemerera. Gusemerera nta kundi nukuba ku mavi no gusenga no kurira Imana no kugira Imana ibitagenda, kandi Imana yiteguye kubihindura. Abantu bahindukiye
Imana n'ukuri imbabazi zayo n'ubu ndasubiye kubabwira zirahari, ariko duhindukire tuyiririre, tuyiririre dutakambe. Ntimuvuga ngo ni ivy'ababandi, ni ivyatwese. Gusenga si ivy'umuntu umwe, ni ivy'abantu bose baremwe. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Imana y'imbabazi n'urukundo uragahezagirwa. Urukundo rwawe n'ineza yawe Mwami biduhora kuko bukeye nuko bwije. We ntawe utera umugongo, we ntawe wirengagiza, tutakwirengagije we ntiwotwirengagiza. Uhamagaye abagore bazi kurira n'abakobwa ngo baze baririre igihugu, baze baririre imiryango, baze baririre isi, kuko isi itwikiriwe n'umwiza. Ariko Mwami, abana b'Imana bahindukiye bakaguhindukirira, umuco worasa. Ndakwinginze rero ngo umuco urasira imiryango yacu, urasira igihugu cyacu, urasira abana b'Imana batabaga kandi bagirirwe neza nawe. Data ndagushimiye, icubahiro ni icawe n'amashimwe yose aba yawe, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wanjye nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.